Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Nimba ubona akanyenyeri agehuye muri ko. Tobora ijambo ntikunigeye mu. Yego bo turi kumwe nyene. Chembura mbona umengo ntabiwe. Mugabo wapi sinohemukira gipe. Wapi none ko bisanzwe wowe ushaki. Byahavuye bigenda gute? Kanye basi dukaba ikibanza wicara hananje nze hiyo ndabe koreka kugumura ivyo gipena kwine barimo. Hewe Banda oya ntidukaba ndagusabye Ega nta na kimwe. noca mpomba amasene y'ingene kakwine kaguma kigira juje imbere ya gipe ndabira narije birakuraba wewe abantu ne bakiyaga mu mahoro pe. ari Yesu ndabira ingene kamwikoresha ko man arinda gusabye no kuruhindukira urabe Donc mpindukire kuraba ingene bayaka pe. Kanye oya ivyo ndiko ndabona birarenze erega kwine nakazi ko gusa yava muhaye nakari karakora uba se hava gipe gusa vya vrai. Aho kameme ndivyo bari sawa. Ya Gwigipe nago rero ingene ruca rugotwe amana we ari c'est clair ikintu kiri hagati ya gipe na kwine kirenze ico je nawe twibaza franchement ico kintu gumukimbwira ufatira kuki exact chaque fois twicaye ngaha erega nguma nihweze du comportement twa kwine ona apfa kubona gusa groupe ya kaho kigize pause acha turukira kwa gipe vya vrai nta nundi mu client yakubona canke guserva atari gipe copine heza ndakubeshe ngura umudu umengo wafashwe nagashari wewe. jewe kanyenyeri eka ntashari ngira nari keyi kandi tu le sais très bien ugisha kuri kanyenyeri ndakuzi bihagije uko ndakubona nakazigo karakurya kandi karimo gose ugabo wibuke ko ari wewe wahevye gipe mana ndakabona ndamuhevye ari nukuri ndakabona ndamuhevye ujya muhungu ntiyisonera ntanderagira nana nkeye yaba basafise na nkeye niyo kubaho ukagukundana na cousine wanje juste ari utugihebana en plus none barakundana pe ninde yabikubwiye we none barinda kubikubwira hajya ntubibona nukuri okay none bakundana hoho cene ufatakosa bafise bose ari libre cene ntabwo yanumva ari uri sérieuse siko vraiment ntabwo yanimwe gucafatana na ma propre cousine wumva ari bisanzwe umva nukuri gipe ntanyuba kandi nta nuko yigeza nanko ndaye d'ailleurs hinge nkwereka aho bico nikorera karabaye noneho Kanye ugira telefone ndende hinge ndakwereka si telefone ahumura ni message harico ngira nikorera Kanyenyeri ndagwaniwe reka kwandikanisha ndagusabye bihebe uhavude ko nashi none nkubu wandikiye nde wandikiye gipe canke wandikiye kwine Odinga. Odi hapa. Toyoyo oya mvaye makameme imisi iri yose nakurindiriye ntajwe mutima wawe yakibuza ko ndagukeneye sana oya kameme bro Nukuri jina rajumba bro. acha Merero. Ati ndahiro sangene bimeze. Araduka kadiri kubuvu ngaja maza guhiga inoti muti. oya vrema nimba yari afere inoti yatunyunyika ndakuba bariye ukitwikene twese agora koze kuza ndagukeneye mu ndome nkuru Vyakwe none gashaho si bimwe byo kwitoza byawe mbega mbwira rero uti tubikore gute ni mitwe shatoyo umbwire strategy nyawe yotuma abanyamitahe bose batoragiye ku bwinshi wa muhungu rero no kwicara tugashusha umutwe ico nzico niduhava tubikora mu minota 5 none basi toyo ubona twohira kuki basi nokora gutega manje bon jewe ubwa mbere na kuru hagarika uyo toyoyo ntaca afisa kubwira ibanga ryo gutsinda amatora rizimana yonyene nsa shiko kwari kumuterera ivyiyumviro mama Thierry naho imana ikora ifashe wifashije ariko irusange si mijuru reka toyo amivyumvira abandi bakomeye gose reka kugira ubwoba kuru ijambo ry'Imana rivuga ngo wizeye umwana w'umuntu aravumwe gumiza ivyizigiro ku mana yonyene oya senge
no kuri ubwoba ntibwobura mu gihe nisanga mfise abantu nka 10 bari nyuma yanje John nawe yabuze niyo abakwiyeze isuko kandi gusenga bifise ikimazi no kwiyamamaza navyo bifise ikimazi erega amafoza iyo mana uvuga n'abandi bahiganwa nakuru barayifise kurakeneye gukoresha ubwenge imana yamuhaye kugira atsinde kurakeneye amasengesho uravyumva ngiye kumwisonzeshereza ntajya ntanywa imana imukoreye igitangaro kuru ntongire ubwoba mwana wa musazanje imana iri mu ruhande rwawe mafoza imiti ikoranye wewe senga amakuru nawe ategura imigambi mizima yoha abanyamitahe kugira bamugomwe bamutore toyoyo tinya imana ico mvuga ndakizi mugira hariyo natutega yemwe oya nukuri kuru nakore hama imana nayo izohezagira kuru wibuke ko imana yagukuye mu vyara vya cuma iyo mana nyene itananiwe no kuguha kajya kayezini ndabeshe nukuri imana indinde kwibagira cendagiye ku neza yawe kura amaso ku bantu wizere ico imana yakoze n'ico igiye gukora kuri wewe Henga muzobiko none gakuru je nizere ko ivyo mafoza avuze bidahindura gahunda turiko shatoyo mafoza ndamwubaha nk'umuvyeyi kandi nk'ukorera imana yego ivyo avuze nivyo imana yankwiye ku muryango w'urupfumo none gasha ufashe biriya ukabifatanya nibi wewe wumva uzoca none ibivuze abakorera imana canke abavyeyi urapfa kwemera naho uba wumva bidafashe mafoza ni nararibonye muta yarinze aje gukorera imana kubera yabonye kandi kubera azi byinshi kuru wewe nyene wavyivugiye ahirusanga isi mwijuru urabizi naho biruko sinda kubujije kumvira imana je byose ndabikesha imana sha umva sinari kwagucisha mu nzira zanje reka numvira imana ikibwira amafoza shakuru Jenansi uko kuntu wemera ivyo mafoza kubwira vyose nk'inamiti yumviye ntabwirwa n'imana byukuri aya matora wewe uzoyatsinda gutata n'umugambi muzimufise Jenzo yatsinda Kanyenyeri nyine wavuze yego oh my god natwe twashiriwe amazi kuyimpa none kutangaga John ntega amajambo nakwandikiye sinakwandikiye ndakundashima merci Kanyenyeri kanje ndanje ijya message yo kunyemerera nayishize muri ajouter au favori nungire agurara wishire no muri archive na discussion oui ega nguma ndayisoma kwaciye kanya nkumva meze neza nyene yinshikanye mu ijuru rito wakuze kunyemerera ko dukundana ingene ubivuga rero mana ubugira ngo umuntu wahatari uruhatari kanye kuri jewe kandi kuva nkikubona aho yeno ntugire ndisiriye nuko gipe yari yaramaze gufatisha naciye nigira nk'utakubona nyene kuko ujya turabagenzi kandi urabizi biga nyine ndakubaza banza umbwire aha nyene waragiye ubanza kumusaba uruhusha ko kuza kundira cyane gose iganategeza kuba sûr ko namwinjiriye muri relation yiwe na wewe je ndiri ningorane Kanyenyeri nukuri ntibyari bikenewe na gatojo ntibyari bikenewe namba kuko si papa si mama kandi ubari mu bindi nta Kanyenyeri aciyumviye imwe ndaremye nuko oya naho mutakiri kumwe kabe nabanza kumva aje vyumvira ko ntabona ko ntamwubashi inkundu z'ubuzira goye shakanye uganyene nibyo ntubeshe vraiment ntubeshe uvuze ukuri ibyo umuntu aririrwa aririmba kwa gukunda amamunyu mukisanga no kukubata kuba aje udasheri oya nukuri nako mvugira muri rusange nukuri nako mvugira muri rusange uko ibintu bimeze nukoreshe globalisation kanye si twese bigora nka jewe decision yose mfata mbanza kuyumvira ko bikwiye kugira nirindi byo ntobera mu nyuma awi njanye nawe sinkabarahosha tabusihaye na bukeye bafise je ndabufise kandi bukwiye ushima mbere sinjya mu rukundo n'umukobwa atantumbero kazoza je dusangiye uravyumva ce qui veut dire kanye jewe n'abakobwa uranyumvana bon oya nukuri antuka mu batipe bagendana n'abakobwa benshi ahi rusange
sha muyawe no kuri wewe sindakubona wala jewe sindi muri baba jeune baje mu rukundo batesha umwanya abakobwa wapi ni sawa jewe nkundiye twatera intambuko je nawe tukategura mariage nawe John tutegure mariage twicaranye ijya mbere yo ni wewe urumva ujya mu polisi nkuye kuri muri serivisi ambwira ngo rero kwa secretary narinzi gukarabaye yo iwe musaza barakuriye umutima ivyo nivyo vyakuje mu mutwe vrema reka shaka imivyo mugashore navyo umenya wewe yo subiza umutima munda c'est moi mbe ndakubaziga kimwe wabigenje gute ngo tubanire mu biro bya secretary nasoroye wabaza we nawe ngiriye urafise ikibazo n'amafaranga we uyafise nutekana na gatoya none hajya twara tubonana ntwara tuganira kandi tukumvikana kare kunyibutsa amaganya ngira nibutse ko ngira nze kukuraba ivyo uvuga nibikiwe umviriza haje iminsi yose mvuye kukuraba shika noga nkaca ntanga impuzu bazimese kugira ndabe ko umunuko w'abaprisonnier n'abaje kubaraba wumva none ushatse kuva ku jeranje nuka rero bidasanzwe igawe ntuyumva kandi je nibaza kwicumba bagushizemo arico kibitera ehe ivyo nibiki nakuzaniye akadesodorisant gakima uye nta gakima ehakira shacuma ntuzuhavwa ratifuza gakima rabuzura kurisha amafaranga ibintu bikenewe uye hano ntimukwiranye wewe urumva oya nta kindi nkuraje watari bikenewe aha ujya secretary ya nkundira ejo nozindukanya abamaso bagatera amakaho mu cumba cawe none sha yanyankiye kijya gikenya utiki namwinginza aranga gaki ndagusabye ukura amafyeri yawe ngaho sha uriye ko amafaranga mu bintu by'uburofa samafyeri icuma ni kibazo ca santé mentale we nguvyumva iyi minuko ubwayo tuma umuntu ayinga umva nakubwira ushaka kimwe nta mwanya dufise wo guta ufata ibintu vuga ibikenewe umpa makuru ya vriyo ngaha anyagezweho ngaho rusange wongera umbwire mbega wa mugambi nakubwira ugeze he yo mon frère nabiyari nakamuna habaye yama eforo yose ngira muri kampanye ewe nimfa gusa ryashano John kagahungu nakubwira iguma hejuru none ndakubaza none mukurindira ko televiziyo yugurura none cyakukivi cyakuri tere hama muhanga tere ya hehe kwa hirusangi hose hanyagara abajene bambaye umupira ariko cuma je perds mon temps umva nakubwira ubwo narakubwiye uriye guta umwanya kubidakenewe shiramwe nguvu ugurura televiziyo cuma naho televiziyo izokugurura simbona ko hari ico nzohanoba vyiza nosokora ubutunzi bwanje butarahaherera ngo nzohave mbura n'agapapuro umviriza ndakubwire si wowe usokora aho ugere ko aradutobera niwe dusokora mu bakandida ugasigara ukinira ku rubuga rusukuye neza niyo solution nyene mbona kugira ngo ushobore gutsinda aya matora nta kindi je mbona cuma nta yindi solution tanga insiguro y'amajambo agoye uvuze ngo bagirene mukurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega nikihe cigwa mukuye mu kiyago ca Toyoyo na mugenzi we intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Vincent niyo nkuru avuka mu ntara ya Muramvya ku musozi wa Kibogoye ahitwa ku mazi y'umwami yagize ati icigwa nkuye mu kiyago ca Toyoyo na mugenzi we nuko mu gihe co gutora abarongozi hakiriho abantu batwagwa n'ibishobisho bagatora baravye ico bapfana canke ivyo bavuye n'ivyo baciyemwo ati ntibite ku kumenya ko ivyo biyamamariza ari vyo bashoboye ati ivyo navyo bigahava bigatuma iterambere rusangi ridakunda atahubwo hakaguma kwikwegera ko navyo bikaguma bikwega kujyana mupfa amaronko n'itunga undi munywanyi yatwandikiye n'Induwimana Olivier ava mu ntara ya Bujumbura muri commune Cibitoke yagize ati icigwa nkuye mu kiyago ca Toyoyo na mugenzi we ati nuko iyo tugeze mu bihe byo gutora umurongozi yaduserukira nuko tutoraba isano dufitaniye ntuwitoza canke ngo twisunge ico witoza ari yatahubwo tworaba imigabo n'imigambi witoza afise tutisunze umugwavamwo
Jean-Marie Dieu merci ava nawe mu gihe mu ntara ya Gitega ku mutumba wa Kibogoye yagize ati mu kiyago catoyoye na mugenzi we dukuyemo ko tutotora umuntu ngo nuko dusangiye umugwi ahubwo tworaba umuntu abishoboye afise ubumenyi n'imigambi iteza imbere izine ati kandi akaba umuntu aharanira ineza n'iterambere vya izine atitawe ku mugwi akomokamwo ati kuko ivyo ari bimwe mu mushinge w'iterambere na kare basokuru bacu barayamaze ngo utora nabi ugatwagwa nabi. Undi munywanyi yatwandikiye n'ingenda kumana Edouard yiga muri kaminuza y'umuco ngaha mu gisagara ca Bujumbura muri campus ya Mutanga Nord akaba avuka mu ntara ya Buhumuza muri commune Gisuru muri zone Nyabitsinda yagize ati mu kiyago catoyoye na mugenzi we nkuyemwo ivyigwa bibiri ati ubwa mbere nta kugaya umuntu utamugaraguye atahajya umuntu uko aba ari kose muhakanya akuyagira akari ku mutima mubaze ibibazo maze ubone gutahura uwo ari we umenye kamere kiwe ati niho womenya uko ubwo butware ashaka azobushobora ati canke ari iteka mitwe wopfa umugaya ivyo avuze hakugaya umuntu ati abantu bariko bariyamamaza bashaka amajwi bose twobumviriza tugacagura uwo dutora yitaye neza n'inyungu ya bose hamwe na izine ati ubwa kabiri kuba umunyamahoro mu myiyamamazo mu matora mbere n'inyuma y'amatora biragaragara neza ko toyoyo ari umuntu mwiza w'umuhanuzi kandi azi gutekanya abantu mu gihe bashushe ati bituma ukwiyamamaza bigenda neza amatora azoba akazoba mu mutuzo maze hazoce haba kunezerererwa abazoba batowe ataho bahengamiye. Undi munywanyi yatwandikiye ni Robert Mbazumutima ava mu ntara ya Bujumbura muri commune Mpanda muri zone Rugazi aho yagize ati mu kiyago catoyoye na mugenzi we turatahura ko mu bihe vy'amatora tukukumviriza imigabo n'imigambi y'abiyamamaza ati twotsinda ibishobisho twomaduka ku bikomere vy'akahise tukirinda n'ibindi byose byo dutuma duhitamwo nabi mu matora ati ivyo byose tukabikora kugira dutegure twongere dutegurire kazoza keza twebwe n'abazodukomokako ati kuko mu gihe twogira amahitamwo mabi mu gushira indongozi ingaruka mbi zitugaruka ko twebwe hamwe n'abazotukomoka ko ati muri ico gihe rero izo ngaruka mbi zitera ibikomere ugwanko n'amacakubiri ari byo nkwezi y'amabi mu kibano ati mu gihugu ndetse no kwisi yose ati twokwama dushishuza mu mahitamo yacu kugira ngo twirinde ko amatuvuga ngo iyo menya ati kuko iyo menya izi biba vyabaye. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Yamuremye James avuka mu ntara ya Bujumbura muri commune Bukinanyana muri zone ya Gahabura ku mutumba wa Gahabura yagize ati numvirije kiyago catoyoye na mugenzi we nuko toyoye ashaka kumenya ingingo yo kwisunga imbere yo kuja mu matora ati ivyo yobeshika ko ari uko abanje kumva imigambi y'uyu n'uwundi atisunze umuryango ubwoko canka karera avamwo ati rero no mushimira kuko barayamaze ngo ugenda ishamba utazi ugashinkona utazi ati kandi ngo ugenda utabaza ugasaza utamenye ati nkahanura abantu bafise ivyiyumviro nk'ivya mugenzi watoyoyo ko imbere yo kuja mu matora ari ukubanza kumenya imigabo n'imigambi ya nyene kwitoza ati kuko hari benshi dupfa gutora gusa bikarangira twicujije ngo kuko uwawe atamba nabi akakumaramaza. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niwa mwatwasoma akabazo ku gice muhejeje gukurikira akabazo nakagakurikira mbega inyifato ya kuru yo kwemera ivyo mafoza avuze ngo nuko ari umukuru muyivuze kwiki ndasubiramwo mbega inyifato ya kuru yo kwemera ivyo mafoza avuze ngo nuko ari umukuru muyivuze kwiki akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza mutwandikiye kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino muri Kirukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp nutwandikiye kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'amajana 9 muri gwa rukurikirana rw'igikino muri Kirukuri murakoze naho butaha cari gikino muri Kirukuri. Muri Kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru